dutanguriye kwa Bera abakurambere bavuze ngo ukuri guca mu ziko ntigusha bari bashatse kuvuga iki kiramunaniye ufise umusego numwe wonyine kucishura ikibazo ni cakindi perfect ukuri ntabyo nzi karabaye Bera kuba tanza akarorero kuri wewe wari guca kujya gatano gaca kujya mbere atubwiye ngo kwikorera amasashe ugasanga wabaye umusatsi bivuga kwiki oya no kuri n'amahoro menshi kuko n'akarorero ariko aragerageza gusigura kugira abantu babitahure Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. mutse canke mwiriwe bivana naho mudukurikirana muherereye ni prote turakingwe agarutse hano imbere yanyu ndabazaniye na za nkomi ego no tugiye gusangira ikiyago ku kintu kimwe citwa ukuri ahiwanyu ukuri mukoze gute bakuvuga gute ahiwacu naho kuri tukuvuga gute turaza guca hirya no hino batubwira ikintu citwa ukuri kuracavugwa hariho ukuri kuvugwa no gutinyitse kuvuga bimeze gute aho muherereye ni prote turakinga kuri mikro shize ko phone uza gucuba kari phone nyene ariko kandi ku mpande zose marana yuko timu yose turi hano kugira ngo tugane ese twakwama muri studio misi yose turacishamo tugasohoka hanze kugira ngo dusama akayaga twe turatera 2 3 tucacure tuganire n'abari kwaradukurikirana kugira ngo dusangire ikiyago kandi namwe muze kwa kumwe natwe kugira ngo muze gusangira ikiyago natwe nuko rero sinza kuba ndije nyine nkuko mumaze kubona ko ndi kumwe naba bakobwa ndago mvuge abigeme bari konyica muravyebuka wa mose twari hano nyene ngo yanga bigeme ngo baca bigemura bavuge inkumi ngo yanga inkumi ngo nibikoko ariko metrese kaboro niyo ngomba mpere ko ari hirya ariko no mbona umenga aragoya metrese kaboro mwaramutse neza umenga wewe no munsi yaje umenga misi yose si dimanche uyu munsi wabaye wakangahe kuri wewe no munsi wabaye wa kabiri wa mbere bana sinzi ko kuko ndiko ndabona umenga ukerebutse sikirenga uragwaye bisa nabyo ariko urezera ko yasakiza cyane gose muri kino bigano uza kuva aho wakeze vuga amen sawa bidondore bibutsa akazina ndabaramukije cyane bariko baradukwirikirana ni Genevieve niyo kwizera yego hari irindi zina ashikabiri wikawushije ntayo nzi jewe metrese ishwi kaboro alias kanyugunyugu nuko ntashobora kuvyemera murabiza caba ngo urabona ngo jewe ngo kinyugunyugu bishize namaje nawe ufitaniye imigenderanire ye n'ikinyugunyugu kugeza wambara amarori acapewe ikinyugunyugu muravyibuka safi tukuramutse ego twaramuse ego sha uzi rero ikintu kinda gukundira uriko uravuga ikirundi urumva ushunkumbuza mu wa kabiri aya je sindi mu ya kabiri oya jewe gihe niga mu wa kabiri no twabaye ikirundi muri gardienne wewe oya muri primaire je nagiriye ko ntavya magaride nico gihe gaje ndo wakera ntivyari ico gihe uri wakera kweli je ndi musaza uravye neza n'imvi ziriko uri mushiki wa Yesu mana nyagase ni mushiki we prima jengeze umukobwa safi ramusari badukurikirana ndabaramukije mwese ndabakunda cyane bigusana kazina rero nawe je nibwo narivuze usanga narivuze kutariko aya babuze neza nuko nyene nitwa Niyonzima Safi ndabakunda cyane kandi nanezero no munsi kandi gushika ngaha wow natwe turagukunda n'abadukurikirana ndazi baradukunda tugende ibubafu bwanje mwigeme atekereje cyane umenga yagize Maria Jejo niwe usanga abantu bwitonze ari kirenga ati je nkanyagara ava manyora ku mugabo ibara rigwe perfect mwaramutse ngamutse neza ndakuvuga ibintu uko ndaze ko atari ipfu atari kera tuvyitera yego zose ko ngo bishobokera wizeye na cyane uvuga nk'uvugishe mega kano kacu kararema ko nukuri yego ramutse bari kwaradukurikirana rero imbere ko tuduga ku kiyago cuno munsi ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana akazina ni perfect ndutira byose ego urakoze kurundi ruhande uno munsi ubushize yaje yambaye
ibintu bitari kwishapo ariko uno munsi ati genda kubita kwicapo yanditse ko ngo iki tukuramutse Bera mahoro cyane meze neza ni intore kuvuga nk'utariye ahubwo n'agaturi agahimbo none uvuze ko uhimbye hari abantu bashonje ntabwo bawumva Yesu agira neza iryo jambo ribwira umuntu ashonje ahubwo utora cumu kamutugenda wiroganitse bivana nuko yosanga mwaku Yesu yawukonkumuye n'umuzi ntiyakonkumuye yawukonkumuye ariko nizere ko atakonkumuye mu mufuko ngo haba ngo mu mufuko haragaragara aya mu mufuko haruzuye amahera n'amahoro byose urafise byose okay nabatuza kuba turi kumwe mwabonye niba bari twamana hajya turiko turabaha imiziki canke indirimbo zitandukanye dutamba dutazira Imana ariko no munsi kandi ndiko nitembera muri quartier mpura n'abantu bariko baraharira ku bintu bijanye n'ukuri nta ndavuga nti reka ranje nzozanire babige babakobwa kugira ngo nabo twumve ico bazi ku bijanye n'ukuri dutanguriye kwa Bera abakurambere bavuze ngo ukuri guca mu ziko ntigusha bari bashatse kuvuga iki kiramunaniye ufise umusego n'umwe wonyine kucishura ikibazo ni cakindi perfect ukuri ntabyo karabaye abakurambere bavuze ngo ukuri guca mu ziko ntigusha bari bashatse kuvuga iki Safi aho rero washaje abo babiri bananiwe hanyuma je mwe wese ni kurande guyo none ugira abantu hano baruse bananiwe nawe ucunanirwa ikibazo cyananiye vraiment okay hasigaye umwe Genevieve Maîtresse Kaboro alias Kanyugunyugu ukuri guca mu ziko ntigusha bari bashatse kuvuga iki uko ndacumva bari bashatse kuvuga ko uvuze ukuri ko kubabaza uko ndacumva kuko iyo umuntu mubwiye ukuri kuramubabaza ariko biguma muri we akaguma byiyumvira naho yambwiye karukuka naho yambwiye bijya bintu nukuri ya niko ndacumva je ukuri guca mu ziko ntigusha twasuye kwa Bera nuko nawe uvyumva nanje uko ndacumva bashatse kuvuga yuko umuntu iyo donc yirekuye akavuga ikintu uko akizi atavyo guhengama hirya no hino gusa rero cambo ca Genevieve ukuri benshi usanga bagupinga paraporo y'ikinyoma rero iyo umuntu avuze ukuri kenshi usanga batavyemera rero ukuri kuragoye mugabo n'ukuri kandi kurababaza rero umuntu yirekuye akavuga ukuri kenshi usanga batamutahura mugabo mu nyuma iyo umuntu yicaye akabapoze ubwenge bwiwe bugatuza aramedita akabonutsi bwa bundi bya bintu nivyo byari bimeze ukuntu nuko insiguro ukabura yitanze perfect wogerageza ubunaho jewe mu bisanzwe kubera ibintu by'imigani ntabyo nzi umva ibyo bya Madame Kaboro yavuze sinumva ngo yavuze ukuntu gukora nta bintu by'imigani numva gusa icyo numvisemo akajambo numvisemo n'ukuri n'ukuri nyene numvise n'abakurambere baje baravuga bati ukuri guca mu ziko ariko ntigushe sobanura neza hakaro sindumva inyinshi tomoye ariko muri ko murakabakaba kandi umuntu yobikora neza umenga no muhana gashima aho ndananiwe kuko twavukiye mu Kinama mweba ariko ni mu Burundi amajambo y'ikirundi mwakuzemo yumva twakuze tumva mugabo umuntu yakuriye hariya ku gatumba zahehe usanga bafite ikirundi gishimitse mugabo yino ni kirundi kivanze n'igiswahili umva bica bitugora bamwe none bavuze ngo ukuri guca mu ziko ntigusha utanabisiguye basiwe nk'umuntu abikubwiye uco tahora kwavuze ashatse kuvuga iki ukuri guca mu ziko ntigusha iziko ni iziko ijyanye ne bacana inkwi umva ni ibintu uteka guca mu ziko ntigusha ni ikintu rero uteka nigishe nimba kuri kuraza none nta buri ubuhekenya tumva ico ndacumva mugabo nanga kuvuga ko yatakirundi sindi sanga mvuga mafuti bitu abiyerewe kumbe n'ikirundi nta nico zenyene maze vuga mafuti bita bavyabiyerewe ico si n'ikirundi wanashira okay Safi ikibazo nturacishira ko narimwe kuko bagumye twereka yuko ikirundi atari kirenga ariko ugaragaje basi by'abandi bagerageje guca hirya no hino ubu uratanguye kumva umuco ukuri guca mu ziko ntigusha bisigura kuri jewe
nogira example nk'umuntu wagenda ku muntu ukamubwiza uko ucumbwira ati wewe mbona ko ingendo zawe nizimeze neza hanyuma ujya muntu arazi ko ingendo ziwe nizimeze arazi ko ingendo ziwe ni iyo nyene wamubwiye nivyo ariko rero acayakana ariko rero mu kanya acavuga ariko ujya muntu niwe yambwiye uku nivyo ibi bintu inuzenya yanje ingendo yanje si sawa nawe yambwiye nuko nyene je mbona nuko nyene ukuri ndacamuza musubire ku bafise banyokura umugende bafise basokura umugende abacira imigane bangera abahugure nuko Metese Kaboro ni watonge gutanga umuco wino jambo ukuri guca muziko ntegusha tugarutse hano mu kibano ukuri kuravugwa aca nkera batinya kuvuga ukuri igihe icereje cyose ari cyo tuma bavuga ukuri mbona kuvuga yuko hariho ibintu usanga bigoye kuvugisha ukuri muri kino gihe kuko nk'akarorero wowe nakwiciye umuntu kuza kukubwira ngo mbabarira nakwiciye umuntu ucunjana mu gasho yego canke nkakubabarira canke nkakubwira ati nije nakwivye bya bintu byawe byose byo mu nzu ucunjana mu gasho urumva rero umuntu agerageje kuraba nk'ubwo burorero usanga kuvugisha ukuri kenshi hari ibintu biriko biragorana kanaka kuko nk'ubu ndyamanye n'umugabo wa Safi akarorero kuca nza kubwira Safi ngo nukuri mbabarire umugabo wawe twarasohokanye kuri ibyo ya ni Kirundi twarasohokanye twaryohewe turagira urumva muca mufatana amashati rero ukuri akenshi nibyo ko hariho abavuga ukuri ariko ukuri kurababaza kuranagoye kuvuga kandi kuragoye kwakira iyo umuntu akubwiye ukuri okay Safi kibazo ni cakindi ukuri hano mu kibano kuravugwa canke hari n'abatinya kuvuga ari abatinya kukivuga kukuvuga pana ukivuga wabuze ukivuga wabuze Kirundi tubuze kukuvuga tuba tubuze ukuri kumvuga jewe apana kukuvuga wewe turiko tuvuga ukuri Kirundi si kirenga nuko nyene vraiment ari abatinya kuvuga ukuri nuko nyene ngene Geneveva yavuze nuko nyene vraiment na bindi ushobora kongereza parfait hano mu kibano kuri kuravugwa canke kuba kutavugwa ukuri hari ibintu hari ukuri utovuga bivanye n'uburyo ubikoze tuvuge nk'ubu wishe umuntu wowe urabizi ko wamwishe ntucuja kwigamba barashobora kubaza abandi bagatohoza ati nakarinde yamwishe mugabo urazi ko ari wowe wamwishe ntoja ngaho uca uvuga ukuri ngo nije namwishiki oya uca usanga wakawutse kubera babimenye nawe woca umukurikira canke nk'uburozi umuntu ugasanga urawuroze nk'akariro nka Bera arabaye umusazi wo mu barabara yikoreye amashashe kazona kibera nyene kabaye agasatsi urazi ukuri ko ari wabikoze mugabo bakaguma bashakisha umuntu yabikoze ntibamuronye umva ko woca wicomora ati nije naroze Bera boca bakuroga nawe nkuko Bera wamugize umukurikira ibyo akora nawe ukabikora ukuri rero kuragoye ku murundi niko muranumva Bera kuba tanza akarorero kuri wewe wari guca kujya gatano gaca kujya mbere atubwiye ngo kwikorera amasashe ugasanga wabaye umusatsi zivuga kwiki oya no kuri n'amahoro menshi kuko n'akarorero ariko aragerageza gusigura kugira abantu babitaho okay kubwawe rero mu kibano ubona ukuri kuravugwa canke harabatinya kuvuga ukuri mu bisanzwe ubuzima butubayemo ukuri mu bantu sikirenga kuko benshi basigaye banitwaza bijya bakubwira ngo hari igihe ngo biba ngombwa yuko ushobora ngo kubesha ngo kubwira ngo ukize ikintu runaka mugabo kandi ariko arabigusigurira vraiment wo kwibaza nivyo mugabo tuciye tugenda mu by'ijambo naryo rivuga tuca dusanga turiko turagwa down cyane down bimwe bitagira umutwe n'amaguru rero nukuri ukuri mu bantu oyo bunye biragoye vraiment kugira uronke umuntu ashobora kuza kukubwiza ukuri ukuri mana Imana idufashe gorana ni kibazo
nuko baragaragaje ca hirya no hino bijanye n'iri jambo ukuri abakurambere baraje baravuga ngo ukuri guca mu ziko ntigusha mwumvise umwe wese interano yagiye atanga canke uko abitahura ariko nawe uri kuradukurikirana urafise uko nawe bitahura canke uko nawe vyumva kandi nawe ushobora kuvuga uti ko biri kose nanje kwijanye n'ukuri ico nzi niki ico bashatse kuvuga niki mu kibano iwacu kuravugwa canke ntikuvugwa uraza kutwandikira muri comment utubwire kugira tumenye nawe aho uherereye tumenye uko ukuri kwifashe nanje mu gusoza kino kiganiro kanaje nishure ngerageje iki kintu abakurambere bashatse kuvuga iki nshimira bamaze gutanga inyishu ariko nanje sindi umuhinga cyane w'ikirundi ariko kangerageza mu bandi bashatse kuvuga uko uno munsi nkabona umuntu yivye amafaranga Bera Parfait canke Genevieve canke Safi uwo muntu nkamubona ko yivye amafaranga umwe muri abo nkaba ndabibona Safi akavuga ati ninde yanyivye amafaranga je nkaba ndamuzi ico nkora muri ico gihe atinya kuvuga ukuri ko namubonye uriko murantahura cyo kimwe nkaba nzi ninavuga ukuri ujya muntu yayivye na waraza kumenya karije nabivuze mu kirundi akono ngo namutanze hanyuma biraza guca biba ingorane andondera ngirire nabi icyo bakurambere bashatse kuvuga hano rero bashatse kuvuga ngo ukuri guca mu ziko ntigusha wewe kuko kuri ukuzi ko uwo muntu ari we yivye ujya muntu nubwo uzi ko bakugurira nabuvuze uko kuri kuvuge kuko nihashika n'igihe ukanakuzira ukanagirirwa nabi kubera uko kuri uko biri kose uraza kucishwa mu bihe bigoye mu mubabaro ivyo bogeranye ko ari kwa kuri kuraca muzika ariko ntigushe ariko bisigura ngo ukuri koko uza kwa wakuvuze ntakusho kuza kuba kwabaye ukuri kwamaze kugira gute kumenyekana aho mananda batwikiye ikirunira kibigishije kandi bikavuga yuko umuntu wese dusomye n'ijambo ry'Imana abantu bagiye barazira ukuri Imana ntiyabare kuko friend of yarabagwanirira muco mwibuka Daniel mugabo gw'intamba yazize ukuri avuga ati ico kintu vraiment cigwa Mana je happy singeza bataha wewe nta handi ni mugabo gw'intamba ati nta ngorane kubera ukuri ndemera njeyo kwa kuri ko araciye mugabo gw'intambwe ntaco kwabaye Daniel avuyeyo ari muzima muri make rero mwakoze kudukurikirana tubahamagare mwese kuvuga ukuri no kwemanga ukuri mu kintu cyose uzi ko atari kinyoma ntutinye ngo bongirira nabi mu gihuzo y'ukuri kuremanga ukuri bona kugira nabi birumvikana ariko ngo n'ubusabura zigwa fata kanya rero aho ruvuga ikinyoma ariko ntubona woshingire nawe uti ukuntu kuri ndakizi uvugisha ukuri uti kino kintu ndakizi ntiwemere ko ari umuntu aza guhohoterwa kandi hari ico bizi ko mutabara ubuzima bwiwe kutabara ubuzima bwiwe niko Imana nayo ishobora kwitwarira ku buzima bwawe ikabutabara muri make nico bashatse kuvuga uko nanye ndabitahura nuko ariko kandi tureke ibintu vya kera ngo utabeshe ntasumira umwana buri kurakuja ashigikira ikinyoma kandi natwe gomba gushigikira ukuri nuko ari mwakoze kudukurikirana kino kiganiro twari twabateguriye n'ikiyago kubijanye n'ukuri niho kirangiriye ariko mu kubike banora banze kare nahereye kwa maîtresse Kaboro eka mpere kwa Bera kirakaja mu byadukurikiranye akajambo no babwira nuko toba abantu bimvuga kuri singenda kure cyane nibyo twariko turavuga tuba abantu bimvuga kuri kuko ikinyoma ntawe cereye tuba abantu bimvuga kuri kugira tumenye kandi umuntu avuga ukuri usanga no mu kibano abana neza n'abantu cyane ilevre si bose bamutahura mugabo vraiment wewe uzi yuko atajuri kwagiriza runaka mu mutima wawe ubaho neza mu mahoro nangere rero turabe tugerageze tuvuga ukuri apana kuza turagenda ku mabotike y'abandi twakubitise ngo nkopesha ndayazana kandi ataye ufise mubwiza ukuri uti ntayo mfise nkopesha hama ni naronka nzogo tubano bimvuga kuri okay asante sana tugushimire murakoze cyane okay parfait tugushimira ko wabanye natwe muri kino kiganiro gira akajambo bw'abadukurikiranye murakoze cyane akajambo nababwira niyo teme nyene twariko yo kuvuga ukuri byiza no kuri tuvuga ukuri kuko ikinyoma kirabuza amahoro umuntu cyane kirabuza amahoro umuntu nico nyene Bera yaravuze urashobora kuja kuboti kukakideni ukava kujya mbere ukakideni kujya kabiri deni mabarabase ugasanga urahejeje mu gutaha uca kugica umuhoro uca kujya mbere usanga wahinduye inzira kubera kuvuga ati hariya nciyeyo baca bamfata banyishuti umva rero kuvuga ukuri muri rusangi ni byiza cyane biratwigisha
uvuze ukuri uranaramba. Yego. Okay. Sawa. Tugushimire kuba wabanye natwe muri kino biganiro. Murakoze cyane. Safi. Tugushimire nawe kuba witavye buno butumire kandi gira akajambo bw'abadukurikiranye nawe. Ijambo ndababwiye ko mube abantu muvuga ukuri kubera iyo uvuze ukuri uvuye musanga ubuzima bwawe bugenda neza uvuze ukuri ariko rero uvuze ibintu bitari ivyo usanga uvuga ngo ewa umuntu namusavye ideni ucugenda guca inzira rya kure ucireka inzira ryo hafi ucugenda guca inzira rya irya nzira kandi ugiye guca ko usanga ugiye guhura na wa wundi wari ufitiye ideni nico gituma kuvuga ukuri ni sawa abantu muvuga ukuri. Asante sana wakoze nawe kubana natwe muri kino kiganiro. Ndanezerewe cyane. Asante sana. Maîtresse Kabor alias Kanyugunyugu. Tugushimire nawe. Murakoze cyane. Akajambo kamwe kubadukurikiranye. Nanje akajambo novuga ku bijyanye no kuvuga ukuri urwaruka rw'ubu kenshi cyane cyane nk'ababa bashaka guteretana n'ibige usanga kenshi babeshanya ugasanga hariho utuntu runaka bariko barabeshanya bagira iki ugasanga nk'umukobwa akunze abahungu bane cyangwa umuhungu agakunda abakobwa benshi rero byiza bo kwiga kuvuga ukuri igihe yamaze gufata ingingo agakundana n'umuntu umwe hari umwe akavuga ati nuyo nyene. Yego. Okay, tugushimire ko wabanye natwe muri kino kiyago. Murakoze cyane. Reka tubashimire namwe inshuti namwe abakozi muri kwa dukurikirana ikiganiro cacu hano kirangiriye tubipfurize kubana mukurikirana ibiganiro vya Trasis Hope Ministry TV kuri micro ari cyo nyene Prote turakingiwe inyuma ya kamera turi kumwe na wa musore wanyu bita Kongore alias Gacube. Turabashimire ko mwabanye natwe tuze dusubire duhure mu kindi kiganiro zo kurikirana ubutaha Imana ibahumugisha bye. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.